Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ari kuvugwa mu karere aho igisirikare cy'u Rwanda RDF cyakoze impinduka zikomeye cyane kandi bikaba byateye abatari bake ubwoba cyane nk'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Murazi ko ibyo bihugu bibiri bimaze iminsi bivuga ko bigiye gukora intambara ku Rwanda kandi bikavuga ko bizaruhuka bikuyeho ubutegetsi bwa nyakubahwa General Major Paul Kagame. None igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje impinduka zikomeye cyane cyamaze gukora kandi cyerekana ko gifise imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana n'uwo ari we wese wagerageza kurenga imbibi z'u Rwanda ndetse n'uwagerageza guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ibi akaba ari ibintu byerekana ko u Rwanda rufise igisirikare yaba mu karere ndetse no muri Afurika, kandi bikaba byerekana ko abavuga ko bashaka gutera u Rwanda bashaka ikindi bakora, kuko gutera u Rwanda ni ibintu bitabagwa amahoro kandi ni ibintu byabata kuw'amazi ku rugero rukomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabateguriye, aho tuza kubabwira byinshi mu mpinduka zakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'ibiriko biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yaba yagize ubwoba bukomeye cyane amaze kumva izi mpinduka zimaze gukorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ikomeje gufata ibirindiro by'abasize bahekuye u Rwanda babarizwa mu mutwe wa FDLR. M23 ikaba iriko irabatera amaze ikabaka ibirindiro kugira ngo itabare abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bariko baricwa bunyamaswa n'aba nyine basize n'ubundi bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. N'amakuru menshi tubazaniye ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kubereka ibintu bihambaye cyane biriko birabera mu karere ndetse n'ingaruka zikomeye cyane abategetsi bagiye kuzanira akarere, harimo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi, aho benshi bemeza ko abo bategetsi ari abanzi b'amahoro kandi ko ari abategetsi b'igitugu kandi ko ari abategetsi rwose badashobora kugira aho bageza Afurika muri rusange. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe c'ubusabwa nta kindi no kugira ngo ujye ubona mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro, usabwa gukanda kuri s'abonner canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kigiye gushiramwo iciciro gishya kizaba kigizwe n'ingabo zishinzwe ibijanye n'ubuzima, hanyuma kinahabwe umugaba mukuru wungirije kitagiraga, kandi impinduka zikaba zabaye nyinshi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, ariko byose bigakorwa mu ntumbero yo gukomeza igisirikare cy'u Rwanda, kuko murazi ko amakuru amaze iminsi avugwa n'abategetsi bo mu karere adahumuriza kandi ari amakuru ateye ubwoba. Uretse ko u Rwanda rwo n'ubundi ari bisanzwe ko rufite igisirikare gikomeye cyane kandi ko ari igisirikare ata gihugu na kimwe cyapfa kukigabiza ngo kigikoreho intambara amaze kigitsinde. Murazi ko n'abategetsi b'u Rwanda bakunze kuvuga ko uzashaka gusotora u Rwanda wese intambara izatangurira mu gihugu ciwe akaba ari naho irangirira. Byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo Marizamunda Juvenal ubwo kuri uyu wa kane yasobanuriraga inteko rusange y'umutwe w'abadepite umushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda mbere yo kwemeza ishingiro ryawo. Minisitiri Marizamunda yasobanuye ko impinduka zigiye gukorwa muri RDF zije zikurikira amavugururwa aheruka gukorwa mu buyobozi bukuru bwayo. Mu busanzwe ingabo z'u Rwanda zabagamo ibyiciro bitatu, birimo ikizirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere ndetse n'iz'inkeragutabara. Minisitiri Barizamunda yavuze ko amavugurura yakozwe mu buyobozi bwa RDF agomba gusiga buri kimwe muri ibi byiciro gihawe umugaba wungirije, bitandukanye n'uko byari bisanzwe. Ati ikindi gishya ni uko hagiyeho umugaba mukuru wungirije twari dusanzwe tutamufitse, ariko kuri bya byiciro hagiyeho abagaba wungirije, ni ukuvuga hazajyaho umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka wungirije, uwizirwanira mu kirere wungirije, uw'inkeragutabara wungirije ndetse n'ushinzwe iby'ubuzima
wungirije byose bikaba biriko birakorwa mu kugira ngo bakomeze igisirikare cy'u Rwanda nubwo gisanzwe gikomeye yaba mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Minisitiri w'Ingabo yavuze ko umugaba mukuru wungirije ndetse n'abagaba bungirije bashizweho mu rwego rwo gufasha RDF kuba igisirikare kitajegajega kandi kizamara igihe kirekire, aho yavuze ko badashaka kubaka igisirikare cya nonaha kuko bashaka kubaka igisirikare cy'igihe kirekire kandi ari igisirikare kizacunga imbibi z'u Rwanda neza. Ati bijanye n'inshingano ingabo zifise kandi bikanajyana n'imiterere y'umutekano ku isi yose ndetse no mu karere, byabaye ngombwa ko habaho amavugurura agamije kubaka igisirikare gikomeye gishingiye ku bunyamwuga. Ntabwo igisirikare twubaka ari igisirikare cy'uyu munsi, ahubwo turubaka igisirikare cy'igihe kirekire kandi igisirikare gishobora kurwana n'ibisirikare byose bishobora kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko mumaze iminsi mwumva igihugu cy'u Burundi aho perezida wacyo avuga ko agiye kwifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali, ariko benshi mu Barundi ndetse n'Abanyarwanda bakavuga ko atabitinyuka kandi ko naho yabigerageza bitamuhira, ahubwo ko yasanga ubutegetsi bwe aribwo yashize mu kaga. Nicyo cyatumye tuvuga ngo SDS umugaba mukuru w'ingabo agize umwungiriza igihe adahari, imiyoborere ntihagarare, ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka agize umwungiriza ndetse n'izindi nzego, twaba twumva ko dufise ubuyobozi bw'ingabo butajegajega kandi bukomeye rwose. Marizamunda yavuze kandi ko impinduka zanakozwe hagendeye ku mubare w'ibikoresho byiyongereye muri RDF ku buryo hakenewe ubuyobozi buhamye bwo kubicunga neza. Mu mpinduka zakozwe kandi ni uko ishami rishinzwe ububanyi mpuzamahanga ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare ryabaga muri RDF ryimuriwe muri Minisiteri y'Ingabo. Ikindi, ingano y'imitwe unity y'ingabo z'u Rwanda ikaba yaragiye yiyongera ku rugero rukomeye cyane. Minisitiri Marizamunda yatanze urugero ku yakoze yitwa Brigadier ishinzwe iby'ubwubatsi Engineering Brigadier yahindutse Engineering Commander, mu gihe umutwe wa Military Police nawo wamaze gukura ugera ku rwego rwa brigade. Ibyanabaye ku bashinzwe itumanaho kandi bikaba ari ibintu nyine byiza cyane byongerera imbaraga igisirikare cy'u Rwanda. Abadepite nyuma yo guhabwa abisobanuro kuri uriya mushinga bagaragaje ko bashigikiye ishingiro ry'uriya mushinga kuko bawitezeho kongerera imbaraga ingabo z'u Rwanda zinasanzwe zitanga umusanzu ukomeye mu bindi bikorwa bigamije guteza imbere igihugu, kandi bikaba binaboneka neza ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Akaba ariyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda cyaguze ibigwanisho bikomeye kandi kikongereza abasirikare, ibiriko biha ingufu zikomeye igisirikare cy'u Rwanda gisanzwe kizwiho ubunyamwuga kandi gisanzwe kizwiho gukora cyane. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko igihugu cy'u Rwanda abashaka guhungabanya umutekano wacyo batazigera bijyaho. Iyi akaba ari nk'agasopo ibihawe abaperezida b'ibihugu by'u Burundi ndetse na Kongo bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho benshi bavuga ko ibintu baba bariko baravuga rwose bigoye ko babishira mu ngiro, nk'uko na perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi yabwiye abakongomani ko ibyo basezeranije ariko ariyamamaza atabigeraho, kandi ko yasanze atabushobozi afise bwo gutera u Rwanda, kuko u Rwanda ari igihugu gikomeye kandi ari igihugu gifise igisirikare gihambaye ku isi yose. Ibi nyine bikaba byaranahaye isomo mugenzi w'u Burundi uriko arategura intambara ku Rwanda, aho ariko arakorana imyimenyerezo n'abasirikare be ndetse n'interahamwe ziri mu ishamba rya Kibira, aho ngo bashaka gutera u Rwanda, ariko benshi bakavuga ko rwose agakwiye kugira icyo akora agahindura ibyo bintu, kuko naramuka ateye u Rwanda azahura n'ingorane zikomeye cyane. Twari twababwiye ko dusimbira mu burasirazuba bwa Kongo, aho tuza kubabwira ku biriko biraba, aho M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo itsinsure FDLR imaze igihe kinini ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba ishaka no kuza guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda naho bitayikundira. M23 iriko iratera ibirindiro bikuru bya FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda. Intambara ziriko ziraba hagati y'igisirikare ca Kongo na M23 zirakomeye muri iyi minsi.
umuhari M23 ugwiza cane ibitero mu mazone akomakomeye arimwo abagwanyi bakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Rwanda FDLR mu materitwari ya Rucuru na Masisi kuko nyine bamaze gukora ihonyabwoko mu Rwanda bahise bahungira ku butaka bwa Kongo n'ubu bakaba bahungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo ndetse no mu Rwanda ariko muri Kongo bikarushaho kuko bariko barica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi ibiriko birashavuza abatari bake ariko aba FDL bemeza bati turi impunzi z'abanyarwanda ariko ntituri umurwi witwaje ibigwanisho abanyagihugu bo muri bice bya Rushuru baremeza ko ari ibirindiro by'abagwanyi b'abanyarwanda biterwa na M23 muri izo ntambara M23 arigaruriye uburere bwa Rwindi Vidumbi kubw'amasoko yaho nyine byafashe iminsi mikeya kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu kugira ngo M23 yigarurire ubwo burere bwose abagwanyi ba M23 ubu bari muri sheferi ya Bwito na Bushari ku birometero birenga 70 mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Goma ni hafi ya teritwari za Walikare na Rubero niko abashinga intahe bavuga bemeza ko iyo zone iboneka nk'igihe gishasha kirimwo intambara zikomeye hagati y'igisirikare ca Kongo n'abafashanya naco hamwe n'abagwanyi ba M23 bagirizwa gushigikirwa n'igihugu c'u Rwanda naho igihugu c'u Rwanda cyama kibihakana FDLR mu njyane zikomeye cane kandi mu ngorane zihambaye cane kuko amasoko yaho nyine M23 iriko iragwana n'abagwanyi ba FDLR mu gace ka Rushuru abo barashinze ibirindiro byabo imiyanja aba FDLR barafise ubwoba bwa M23 yashinze ibirindiro byayo ikibarizo muri teritwari ya Masisi hagendwa amasaha 4 uvuye imiyanja aba FDLR barafise amakenga ko bashobora guterwa bikomeye n'umuhari wa M23 kandi akaba ari umuhari unakomeye cyane kandi ugenda ugaragaza ubunyamwuga kuko uri gukora ibihambaye cyane mu gihe leta ya Kinshasa yakoze ibishoboka byose kugira ngo isensure ku butaka bwa Kongo umuhari ariko bikanga mu bisanzwe haribonekeza isura nyezina y'izo njyane ziriko ziribonekeza niko abanyagihugu b'Imasisi babwiye SOS Media Burundi bavuga ko hari abagwanyi benshi ba FDL hafi y'ibirindiro bya M23 ibyo bivugwa birashigikirwa n'umwe washinga ntahe bikibarizo atashatse ko umwidondoro wiwe umenyekana ngo atomora ko M23 igira ibitero mu mazoni menshi arimwo ibirindiro byinshi bya FDLR mu materitwari abiri yo mu ntara ya Nord Kivu abacengero b'abazungu babonywe kubwo abanyagihugu abacengero b'abazungu barabonywe bariko barafasha M23 inyanzari twiboneye n'amaso yacu abarwanyi b'abazungu bari kumwe n'abarwanyi ba M23 indwi Kibirizi muri sheferi ya Bwito twabonye kandi abasirikare b'u Rwanda inyanzare na Kibirizi mu murongo w'amamodokari harimwo izo mu bwoko bw'amajipe hamwe n'amakamyo biriko biraboneka izo njyane zirimwo ibihugu byinshi niko amasoko agaragaza amakenga ayo masoko avuga ko abo bacangiro b'abazungu batanguye kubonwa ubwa mbere mu mwaka wa 2023 ku mitumba ya Bitoborero Bizuru Mushushwe na Butobya muri groupement ya Kibumba abakuru mu gisirikare bishwe muri indwi M23 aragize ibitero byayo imyanzare abanyagihugu bavuga ko ibyo bitero byakorwa ku bagwanyi ba FDLR bacumbitse mu bisagara bya Marangara na Runzenze muri sheferi ya Bwito M23 yemeje ko yishe abagwanyi 8 ba FDLR harimwo uwitwa Byiringiro w'ipeti rya Koloneli umuvugizi wa FDLR yaciye agira ico ashikirije byihuta Ngoma yamenyesheje ko Koloneli Byiringiro ari muzima kandi ati twebwe turi impunzi z'abanyarwanda ntituriko turagwana na M23 abandi ati muri impunzi z'abanyarwanda mwahunze iki uretse ko mwahunze ubutabera bwo mu Rwanda mukaza n'ubundi kugumya gukora amabi ku butaka bwa Kongo niba koko muri impunzi nimutahuke amaze umucirwe ubutabera babone bashire imanza zanyu
amaze abezwa basubizwe mu buzima busanzwe. Amasoko aho nyine amenyesha ko abantu 18 bishwe muri izo ntambara z'Inyanzare kandi ko 8 muri bo bari abagabo bitwaje ibigwanisho, ariko aya masoko ntatomora umurwi barimwo. Ibice bishasha byafashwe na M23. Kuri uyu wa mbere M23 yarigaruriye akarere ka Vincumbi muri groupement ya Binza, atangorane n'imwe baciye berekeza Kayingini na Kive ku kiyaga Edouard, aho bagirishije inama abanyagihugu muri ako karere. Abagize ubwoba bwabo bagwanyi bashitse barahunze uburere bwa Kamandi, Kisaka, bya Vinyonge na Nyakakoma, ariko abagumye nta na kimwe bagizwe. Byiganwa n'abanyagihugu bahisemwo gusigara bakanga kugenda. Igisirikare ca Kongo ntikiragira ico gishikirije ku mutekano ubu ndetse ntikiragira n'ico kivuga nuko byari byifashe mu ndwi iheze mu bisagara bya Marangara na Runzenze. U Rwanda rwama ruhakana ko rudashigikiye abagwanyi ba M23 habe na gatoya.